Baramukije mwese nitwa Anaclet Bampema aha turi ni kuri Parlo Cash Media. Icyo tuza kuvugana uyu munsi rero tuza kuvugana ku bihemu vya Afrika. Sinzi ko Afrika izoteba ivayo igateba itera imbere kuko uri kuraraba abantu twitwa ko zobaha indongozi zacu badutwara baturongora kenshi usanga umengo sinzi ko ari ubwenge bukeye, sinzi ko ari ubujuju, sinzi ko ari biki, ugasanga bariko bakorera aba les imperialistes. Ivyo rero biratangaje cane rwose kubona umuntu yarize amashuri yaraminuje afise impamyabushobozi zihambaye yize ku mashuri akomakomeye mugabo ugasanga ariko agurisha bene wabo, ugasanga nta na kimwe amariye Afrika, ugasanga ahubwo ariko ashaka kugurisha abavukanyi biwe. Ni ingorane niniya cane rwose, none twe tumwumva bizogenda gute? Mwumva tuzoteba Afrika izoteba itere imbere gute? Kandi uriko uraraba rero ni benshi cane, nk'ahantu hose mubona hari intambara, ahantu hose hari intambara ni ukuvuga haba hariho uwo bita umumarionete entretre ivyo bihemu nyene. Ivyo bihemu biheza bigakoreshwa n'abo bazungu kugira ngo bobo murazi yuko icivugo cabo ari diviser pour régner. Urumva bagerageza Afrika mu bisanzwe yari kwiye kuba imwe, cari gikwiye kuba igihugu kimwe nk'uko tubona Amerika. Mugabo uriko uraraba baciye bagerageza uburyo bwose kugira babicemwo uduhugu twinshi cane, n'ubu murabona baracabananya bacamwo ibihugu Afrika yacu babandanya kuyigabanya. Hanyuma ntako batagira urabona nko muri Sudani baramaze gucamwo kubiri, buriya muri Congo bariko barabigera bocamwo kubiri, n'ahandi henshi usanga bagiye baracamwo kubiri, n'ubu bafise imigambi myinshi kugira ngo badestabilize Afrika. Urabona n'ibintu bagize vy'ama organisation regionale nk'ivyo vya East Africa, uriko uraba nka East Africa yacu kweri raba ni akajagari gusa, n'abantu bariko bararyana nta na kimwe imaze. Kubera iki? Kuko si twe twayihashize, si yacu. Abayishizeho ce sont les impérialistes, ntikorera umunyagihugu. Raba muri CEDEAO, kiriya kintu bita CEDEAO, kiriya kintu nticashizweho n'abanyafrika. Ivyo vyose ivyo ama organisation regionale usanga kenshi ari ibintu biriko vyashizweho n'abazungu kugira bashobore gukorera abazungu nyene. Rero uyu munsi igihugu twashaka kuraba igihugu citwa Nigeria naco nyene kiri muri ivyo bihugu vyitwa vy'imarionette, ibihugu bihemukira Afrika, ibihugu bikoreshwa n'abazungu. Nigeria rero ni igihugu cagize ni igihugu gikoreshwa na Macron. Macron niwe gikoresha, ni ukuvuga gikoreshwa n'abafaransa. Hige maze ndabacire, hari umugani umwe baca mu gifaransa bavuga ngo si tu vas ton frère même l'acheter ne te fera pas confiance. Ni ukuvuga ugurishije uwo muvukana n'urya muntu amuguze ntazokwigira kwizigira. Mwumva vyogenda gute? Hariho n'iyindi ntuze mbere mushake ndababwire, raba sinzi yuko iyo histoire muyizi, mwibuke abo bitwa aba Arkis bo muri Algeria. Aba Arkis bo muri Algeria igihugu ca Algeria cariko kigwanira independance, aho kugira bashigikire igihugu cabo, bashigikire Algeria kugira bashobore kwikurako ubufaransa. Vyagenze gute? Hariho benshi bagiye gushigikira ubufaransa, bagiye gushigikira ubufaransa, babafasha kugwanya contre leur propre pays, igihugu cabo barayifashije, barakigwanya, hanyuma bahejeje kukigwanya baca basaba baravuga bati twebwe tugiye kugwana igihugu cacu, reka rero turazi yuko tugumye mu gihugu cacu botumerera nabi, reka duce dusaba ubufaransa, turazi ko atangurira twarafashije kugwana kameme, urumva ntibishobora kutwihakana. Mw'ico gihe hari kuri Charles de Gaulle, bari zimaze kumusaba Charles de Gaulle, yababwiye ngo iki? Yabwiye abantu ati aba bantu ils ont trahi leur pays, barahemukiye igihugu cabo, none je mwumva bakoresha iki none? Murumva? Ils ont trahi leur pays, barahemukiye igihugu cabo, none mwe mushaka ndabagire gutaba abantu none? Aranka no kubakora mu minwe, aranka no kubaha ubuhungiro mu Bufaransa.
arabo bintu. Ça c'est une très bonne leçon. Ça c'est une très bonne leçon. Nabo meme les marionnettes abo ivyo bihemu vyo muri murumva impembo y'uguhemuka. Impembo y'uguhemuka les impérialistes nta na kimwe musana musana ama intere gusa muramaze kubona par exemple muri buka histoire ya Mobutu byagenze gute Mobutu yari mwishikira kwa George Bush yari umuntu nyene hari nk'imuhira muri Etats-Unis nyene muga il a été lâché il a été lâché comme un chien yagiye bamurungitse abaza kumukura ku butegetsi yaguye en exil yapfuye nk'imbwa en president muri buka ko yari umuntu Mobutu yari umuntu akomeye cyane rwose. So murumva impembo y'umumarionette impembo y'ibihemu ingene biheza bikagenda. So n'ubu rero twariko tuvuga ivyo vyo muri Nigeria muribuka ko aherutse kuba kudeta mu ntuze muri yarase kudeta manke donc yarabaye mugabo ntiyashika kubera ubuhemu bw'abantu bamwe. So donc iyo kudeta baye muri Benin yaribaye muri Benin hayimaze kuba muri Benin uraba kiriya gihugu lo Benin Patrick Talon niwe president waho. Patrick Talon nabo ba Tinubu nabo bandi bitwa bandega bashe ba Watara abo ce sont des traîtres ce sont des marionnettes donc n'abakozi bakorera abafaransa. Hanyuma rero urabona ibirya bintu irya confederation yo muri IOS no kuvuga Burkina Faso Mali na Niger bitya abantu byarabariye les impérialistes n'aba marionnettes byarababaje cyane gose kubona bava muri Ecosse babavamwe bakaja bakabiyonkorako. Urumva Ubufaransa bwarahomvye cyane gose urumva abakozi b'Abafaransa nabo nyene urumva kubera ko ari ibikoresho by'Abafaransa nyene baguma bakorera Abafaransa rero muri iyo kudeta ukuntu byagenze urumva harabaye kudeta hamaze kuba iyo kudeta baravuga baraca no kuri televiziyo ko bamaze gufata igihugu. Hanyuma Ubufaransa buca budepesha indege za ivyuma vyabo vya intelligence no kuvuga bupererezi nibiki hanyuma baca bakore nabo nyene barungitse indege baca bakorana na Tinubu rero Tinubu nawe nyine acarungika indege kugira ngo barimo abasoda kugira baje guhagarika abantu urumva Ubufaransa bwatanga amakuru yaho abo bantu bari ivyo bariko baragira vyose ndonko hari ubuhinga bakoresha bakumva n'ivyo abantu bariko baravuga donko kugira bashobore guhagarika iyo kudeta kandi barabigize barayihagarika nyine kubera intervention y'Ubufaransa na Tinubu mbo urumva urya mugabo Patrick Talon n'umuntu akorana n'abantu zeye n'Abafaransa n'igihemu mu bisanzwe kandi cyawumvira umuntu ashobora gutwara umuntu ushobora gutwara igihugu uzi neza yuko ata 30% de la population bagushigikiye mu guko kumutwara nico gituma yagiye kugira yari yagiye kurondera abasoda bamucunga mu Rwanda abasoda bacunga Patrice Talon n'abanyarwanda nibo yatwaye mbo urumva rero iyo kudeta ibarate hanyuma wati n'ubu rero aravuga ati n'ubu nabundi si ntiberenga yaciye agira gute yaciye arungika indege muri Burkina Faso iyo ndege ntawuzi exactement no mugabo bavuga yuko urumva yarayirungitse mu ntuze muri Burkina Faso birya bihugu no kuvuga urungitse iyo ndege kugira indege ije muri mu kirere c'ikindi gihugu urumva hateza kuba uruhusha ntarusha kwahabaye iyo ndege rero iragenda bamaze kubona yarigeze kuri combien de kilomètres 132 kilomètres à l'intérieur ntaruhusha yasavye hanyuma bimaze kubera birya bihugu ubu si Burkina yinjiye muri Burkina Faso no kuvuga iba yinjiye muri espace IOS c'est-à-dire n'ivyo bihugu bitatu president ubigaba ari hejuru yavyo ni ntuzeye ni Assimi Goïta president wa Mali donc president wa Mali niwe ari na president wa iyo confederation ni confederation no kuvuga n'ibihugu vyishize hamwe biri hamwe biri independent mugabo hari ibintu bihuriyemo nico gituma bayita confederation rero hari ibintu bihuriye hari amategeko par exemple nko kwigwaniriza umwase hamwe ivyo barabihurira urumva iyo ndege rero qu'est-ce qu'on a fait le Burkina Faso a intercepté urumva baze ku intercepta vyagenze gute baciye bayobrija kugira igwe muri Burkina Faso hanyuma kugwa muri Burkina Faso urumva muri Nigeria aho bagize gute baciye babesha ngo ngo yagize ibibazo vy'ubuhinga ngo nico gituma yahovye ikibanza
mugabo ivyo nta sanse bifise. Urumva ni indege yari igiye guperereza, ni indege yari igiye guperereza, batumwa n'Ubufaransa, n'ibikoresho vy'Abafaransa, yari igiye guperereza kugira ngo ironke amakuru y'ivyo bakora muri Burkina Faso. Heureusement que birya bihugu vyaramaze gushira system, n'ibihugu birakomeye rwose, ibihugu vyo kuja pfa kuvogera uko wishakiye. Urumva barafise system yo guca babruya iyo ndege bakaintercepta, hama bayiforsa kugira igwe muri Burkina Faso. Yarimwo membre d'équipage bari babiri, hanyuma abapasaje nabo bari oh, 9. Urumva bose hamwe bari 11, bose bashobora bafata rero indege barayifata baragira rero. Mugabo numvise yuko c'était l'année passée, c'était l'année passée, mugabo numvise yuko rero abo bantu babarekuye indege, niyo umuntu ataramenya neza yuko baba bayirekuye. Urumva Nigeria yavuga ngo iyo ndege yarigiye mu ntuze, yarigiye muri Portugal, aho harimo abasoda gusa, n'abasoda barimo, nta musivile n'umwe yarimwe. Urumva bari iyo igisuma gifashwe urumva ntikibura ivyo cireguramwo. Urumva rero muga rero muntu uze muri Nigeria naho, urumva naho nyene n'induru, kuko baravuga bati iyo ndege ntiyashobora kuva ngaha atarahusha rurekuwe. Urumva ko ari ingorane rero, kaja mu kirere c'intuze c'ikindi gihugu, bayita violation de l'espace y'ikindi gihugu. Urumva ko ari ibintu bitoroshe. Rero murumva ibihemu vyo muri Afrika, hari abantu bahemukira Abafrika bakibagira indahiro baba bararahiye, muga bakemera gukorera ikindi gihugu, camvira gukorera ikindi gihugu aho gukorera abanyagihugu nk'ivyo. Nk'ubu camvira la jeunesse, ugwaruka bw'ubu n'abanyabwenge barabona vyose. Urumva ntushobora kuba trahisa nkuko ngo bakwihangane. Nico gituma naho muri ntuze muri Burkina, muri Benin bariko bashaka kumutembagaza, kuko il travaille pour l'intérêt de la France, pas pour l'intérêt y'intuze y'abanyagihugu. N'uwo Tinubu nyene, uwo Tinubu n'umuntu uri kuramuraba n'ukuntu asa, n'umuntu ameze nabi cane gose, n'umuntu ubona umengo ntabaho nyene. So rero n'urufoto rwiwe ni rubi cane gose, nta muntu ubona ati n'umuntu ubona nyene, nawe mubonye ucuvuga utuwe n'igihemu, uriko uramubona ucubwira utwo muntu n'igihemu. Ya rero abarongoye ibihugu vyacu vya Afrika tubasaba ko ari gukorera abanyagihugu, apana gukorera. Kandi uriko uraraba ni benshi cane, urumva muri bo bashizweho n'ibihugu, n'ivyo bihugu vya mpatsi ibihugu les pays colonialistes nibo babashizeho. Nico gituma usanga urumva umuntu akorera uwamuhaye, nibo babashizeho, urumva nibo baca bakorera bagaca bibagira abanyagihugu. Ubwo nico gituma ibihugu vyacu vyo muri Afrika usanga bidateye imbere, ntibishobora gutera imbere kuko bakora ivyo abandi bababwiye, bakora ivyo bashebuja bababwiye babatumye. Ntushobora gukora ibintu umunyagihugu bo ntibifuza ko bakundwa n'abanyagihugu, bifuza ko bakundwa n'abantuzeye n'abazungu. Bo rero murumva ibintu ngero vyifashe rero Afrika kweri, dukanure harakeye, tuve muri ibi bintu. Abantu abantu bita ngo barize, nabo nibo bariko barutwara mu mwijima. Abo barakwiye kutuvako bakatubizira, hagatwara abantu babishoboye, bashobora gukorera Afrika, bashobora guteza imbere Afrika. Nuko rero nibaza ko tuzosubira mu partage video, kandi mugire na like, nivyaba ibiganiro ndabaha bibanezera. Tuzosubira, mugire ibihe vyiza.